nimuhoranire umukama inkuru nziza ya Yesu Kristo nk'uko twayandikiwe n'Amatayo mweranda. Muri irya minsi abafarisayo baregereye Yesu bagira ngo bamutege umutego bati, mbega bagize ico bapfa umugabo yoshobora kwirukana umugore wiwe? Arabishura ati, ntimwasomye ko ubwa mbere uwaremye abantu yaremye umugabo n'umugore, kandi akavuga ati, kubera ico umugabo azoheba se na nyina yibanire n'umugore wiwe, abo babiri babe umubiri umwe. Niho yabakiriye babiri rero bakaba umubiri umwe. None rero icyo Imana yafatanije ntihagire umuntu agitandukanya. Baramubwira bati, none ni kuki Musa yari yaciye iteka ryo kwandikira umugore ikimwirukanye hanyuma bakavavanura? Arababwira ati, ubugaba bwanyu nibwo bwatumye Musa kubarekurira ngo mwirukane abagore banyu. Ubwa mbere si uko byari bimeze. Mugabo ndababariye, uwirukanye umugore wiwe ndetse iyo yahurahuye agaheza akarongora uwundi abasambanyi, kandi uwabiriye umugore yirukanywe abasambanyi. Abigishwa biwe baramubwira bati, usanga ari ivyo umugabo azokwama agirira umugore wiwe, vyoba vyiza rero umuntu atabiranye? Arababwira ati, iryo jambo ntiryumva bose, abahawe iteka ryo kuryumva nibo baryumva. Hari abavuka baramugaye ntibashobore kwabirana, hari abamugazwa n'abantu nabo ntibashobore kurongora, hari abandi nabo bavyigize ku kubera ubwami bw'ijuru. Ushobora kumva niyumve. Dushimagize iyi nkuru nziza ya Kristo. Mu gisoma ca mbere amajambo y'Imana turiko turayazirikana muri iyi minsi azaranye mu gitabo ca Yozuwe. Yozuwe murazi yuko ari we nyuma ya Musa yahavuye afasha igihugu c'Imana kigasozera urugendo rwarimwo mu bugaragwa, kigashika rero muri ca gihugu. Ico gihugu bakagishikamo bakigabanganijemo ya miryango 12, bamwe bose bagafata igihande, abandi bagafata igihande, abandi bagafata igihande. Hari hasigaye igikorwa kindi gikomeye c'uko uko kuntu bamwe bafashe igihande, abandi bagafata igihande, abandi bagafata igihande, bategerezwa kumva yuko mu miryango imwe 12 bagize igihugu kimwe, igihugu c'abiyunze atari ku masezerano yabo, ahubwo ubwa mbere ku isezerano y'Imana. Ico kintu kirahambaye, kumva yuko uwundi ari hafi y'ubuzima bwanje, sije namuhisemo, yahisemo n'ingingi ikomeye y'uwamaha Imana yuko abaho hafi yaje, dusangira igihugu kimwe, tugasangira ubuzima. Ntiwahisemo kuvuka ngaha canke kubana ubona ubuzima bubizana. Ubwa mbere kwa muntu yumva ati, kubona uwundi aho yamuka hose, uko ameze kose, ko duhurira ku nzira y'ubuzima tugasangira igihugu, twe tukabona twavukiye ngaho, ingabirano y'Imana, n'igikorwa c'Imana, n'isezerano y'Imana. Nivyo urashobora guhitamo ibindi ushatse mu gushaka kwawe, ariko hariho ibindi udahitamo. Yozuwe kuko azi yuko bategerezwa kugira igihugu kimwe naho bagize imiryango myinshi, arazi neza ko bikenerwa ko baza barafata imyanya imwe bakiyibutsa iyo sezerano y'Imana yabagize igihugu cayo. Turakenera kwama twiyibutsa mu bihe bimwe bimwe ivyo bintu bikomeye Imana yatwimenyeshejemo, ikatwereka yuko urugendo rw'ubuzima bwacu atari ikintu giciyaho
atari nk'ikintu c'icaduka, ahubwo hariho uwamaha Imana ari inyuma yavyo, ari inyuma y'ubuzima bwanje, kandi ariko arakurikirana ubuzima bwanje nk'ikintu nkoramutima, akurikirana nk'imbonero y'ijisho ryiwe. Ivyo turakeneye ko tubizirikana. Nico gituma Yozuwe aheza akabakoranya muri iri hwaniro rikomeye cane bise ihwaniro rihambaye ry'Isikemi, gasubira akabakonya akabwira ati mwibuke iyo mwavuye. Hari abantu barayibagira iyo bavuye, bashitse i Bujumbura bakigira nko kumenga bavukira mu gisagara. Natwe ubwe twavukira mu gisagara tuguma ducungiye abavyeyi bavuye agatongo ntibagatwara. Aguma bibutsa ati mwibuke iyo mwavuye, si kugushaka ko abavyeyi banyu kuba uyu munsi mwitwa igihugu c'Imana. Biva kure aho Imana yonyene yimanukiye ubwayo, ikaba ari igira intambwe ya mbere igahamagara Iburahimu sokuru wanyu. N'ubu iracakurikirana ubwo bucuti, ikaguma ibwunga namwe nk'uko yabwunze na sokuru wanyu Iburahimu. N'ababatijwe bose iguma ibikurikirana uko. Mugabo ubu ntigica kuri Yozuwe, ntigica kuri Musa, ica bukwi na bukwi ku mwana wayo. Yunze isezerano natwe idasanzwe irengeye imwe y'Imana n'igihugu, ariko ari isezerano ishinze mu kongera Imana icuditse na zina muntu wese, ishaka gucudika na zina muntu wese mu mwana wayo Yesu Kristo. Ivyo rero birahambaye ko tuza turabizirikana rimwe rimwe, tukaza turahura nk'iyi myanya y'inkuka y'imisa ikatwibutsa ibuka ivyo murabigire muribuka. Iryo jambo ryo kwibuka rirahambaye cyane mu bucuti bwacu n'Imana, kutibagira ibihe, ibimenyetso Imana yagira kwereka yuko yakugize inshuti yayo. Gusanga uriko urayiyomorako ukaja kunga ubucuti n'ibigirwamana n'ibimana n'ivyiyumviro vyo mw'isi bishobora kugutuma utabandanya muri ubwo bucuti, uzoheza bukagushikana kubona Imana amasomo yandi. Turakenera kwama tubizirikana uko tuje mu nkuka y'imisa, tukigura ukuntu Imana yatweretse, tukagira rimwe n'amarekorection, tukagira rimwe n'amarute tose, no kugira ngo tugaruke ku buzima bwacu turabe tuti ubwo turacana imisezerano. Kuko urashobora kuba mu bintu vy'Imana, urashobora kuba muri ekleziya igihugu c'Imana, ariko waratakaje ubwo bucuti. Ubumwe bwacu twunze, ubumwe dusangiye bukomeye, burakenera kwama bwiyibutsa kugira ngo bugume burengera, ngo burokore bukize bwa buranga bwose bundi tugire Kristo. Icyo ndashaka kugihagarara ko bose, kuko hari abantu bataragira ico twita urusumbasumbane rw'ibintu uko bihambaye imbere y'Imana no mu buzima. Ugasanga barashobora gutondeka ibatisimu yabo musi y'umugambwe, bagatondeka ibatisimu yabo musi y'igihugu. Umugambwe murazi yuko ushobora kumara imyaka ingahe ukazima. Abari muri uyo mugambwe uyu munsi ukomeye cyane mubimenye, ibyo bizozimhazo zigihe utinguvuma neiprona ntiyazimye, iriko irazima, ntiyacitse n'imice myinshi. Nibaza igitangura gikomeye hari uwo gupfa yibaje yuko yozimye, kuko si cyamaho. Ugaca ufata iteka ryawe uzoserukana imbere y'Imana ugasanga urishize musi y'ikarata y'umugabo, cyane n'indi migambo yose n'ibyumviro byose n'ibyumviro birahera bigatakara. Onira tutakarizohera, ibi bihugu bya rutura byashobora gusambuka n'ibiki bya rutura. Ninde yarazi ko ubwami bw'Iroma uko bwari bumeze nk'ikimungi kireviyata gikomeye ko bupfuye busanzaye? Ibyo byose birahera.
ntiyazi ko ibihugu vya rutura vyari bikomeye muri ivyo bihe vyavyo vya Misiri, vya Siriya na Babiloni vyopfuye bisambutse. Uyu munsi bamwe bakaja kunigana bibagira ikindi kintu gikomeye kibagize ko ari abantu n'abana b'Imana, bakajaho bakicana ari uko bagomba kwegukira aba-Occidental, abandi Abarusiya, abandi Abashinwa, abandi Abahindi. Ivyo vyose maze igihe bigahera, hagasigara ikintu gikomeye kiki, ubucuti wunze n'uwamaha Imana. Ingene muri ivyo bindi rero wagiye urabamo umugambwe, ivyiyumviro, intara, ubwoko, ingene wabitwayemo bwa bucuti bikagutuma niko ndavuga ingene rero ubwo bucuti n'Imana wagiye urabubamo aho Imana yaguteretse. Mu ndiko ndavuga gutyo mpamubwira muti Patiri aranka umugambwe, Patiri aranka ubwoko, Patiri oya, si ukuvyanga mugabo ni ukubisubiza mu kibazo cavyo, kuko haraza igihe ukamenga uko ibihe bihindagurika hari ikigombye gukura ngo kije hejuru, igitegerezwa kuja hejuru kigatuma ico kindi kiba mu kibanza caco, kigaheza kigakorera by'ukuri ubukiro bw'ubuzima bwawe. Tukareka imigambwe ikaja hejuru y'ibatisimu baronse, ubwoko bwawe bukaja hejuru yabo y'ibatisimu baronse, y'ubucuti bunze n'Imana. Ukareka imiryango tuvuga ababibe, abahondogo, abanyarwanda, abakisinzi, bikaja hejuru y'ibatisimu yawe, byo nyene birapfa, n'ibatisimu yawe igapfa mu muri rudahera, byose bigahomorwa mu rudahera. Ariko niwareka, reka mbere tuvuge n'ibindi bikomeye, n'ubupatiri bwawe, ubukira bwawe, idini yawe, ibyo byose nibiherekeza kugira ngo ubangukirwe, ahubwo wangukirwe mu kuba umwana w'Imana muri iyo batisimu waronse. Nta kintu kibabaje uyu munsi yizeye ko aravuga nk'ibi bintu by'uko ku bijanye n'ubugeni, kubaka imbere y'Imana ko ari sakramenti, yeza akabikara akagira ati ni igikorwa c'Imana, ntihagire umuntu ayirahira ngo acingiremo ngo yosambuza abantu. Ntibibaho, ntawo kubahuka n'indesho gukora mu Imana yakoze ngo agomba ayivuguruze ayerekeye ko yakoze ibidashoboka. Nta kintu kibabaje ko mu bihe hagiye amacakubiri, igihe amacakubiri avyuka, amashitani y'amacakubiri akavyuka mu gihugu cacu, kazoma nk'abantu bubakanye badasangiye ubwoko, baza mu mayekute barira baganya bagira bati barandembeje. Bituma bo nyene bishira umugozi mw'izosi mu kwica ubwoko, ntibabuhe iteka ryabwo by'ukuri, no mu kwica ibatisimu yabo ntibayihe iteka yabo by'ukuri, bakaziriye ivyo birenganye, bagasanga bo nyene barishize umugozi mw'izosi. Bisomokamo kugira ngo iri jambo ry'Imana twumvise ingene Yozuwe abakora n'isitiya bakababwira ati ntimuhere muri burya buryango bwanyu uko ngene mwagabanganije igihugu, mwame mwibuka iyo mwavuye ko muri abana b'umuvyeyi umwe, mumenye isezerano mwunze n'Imana, kuko nimwayitakaza muratakaza igihugu n'imiryango yanyu yose isanzara. Ico gituma abantu bafashe iki gihugu sabirwa baraterwa n'aba bantu bose baduhamagara ku mugisha w'Imana, imbabazi z'Imana zikaza ziradukiza amahano n'ibyago by'aho dukoresha ubwo bundi buranga bw'imigambwe, ibyiyumviro, amoko, tukabukoresha mu mutima mubi wo gukumira, wo kwicana, ari ukwicana tugashikanayo cyangwa kwicana tukicanira hejuru. Baheko bwa bwoko baraje gusaba akazi ngaha, ngo mwebwe muraronka akazi ngaha,
nibyo umuntu ntumwisha ngo mujyane ku muhanda cyangwa niko mwicira hejuru. hanyuma usanze aje gutamba agatarika bashize imana imbere uhendane. Imana si ikijuju, Imana si ikijuju. Ivyo bintu two turazirikana amajambo y'Imana tuyareka ashike ngaho. Ndazi ko muri mwebwe bariko baranyumva canke bamwe mugira muti bati ubijanye hatariho aho nyene uratwinjiriye n'ibyo bibinjiriye si jewe. Reka ribinjirire ryinjire, kuko iyo ryinjiye rizana oxygene, rituma uhumeka neza, ukumva icuri by'ukuri, ukacumva kizogufasha gushikira ubuhibe budahera. Upana gushikira ibihazinda uyu mwanya icyo ugasuka muri kurasonza, ukama mbere wibaza yuko uzohaga, ari uko uteye agakoko urundi, ari uko ukumiriye uwundi, ari uko uciye mu wundi, ari uko unyaze uwundi. Oya, dusubire tuvyibuke, tuze turavyibutsanya. Abaje kukwigisha umugambi ivyiyumviro ibi n'ibi babwira uti Pawulo ati uzoza kukwigisha ibindi bitandukanye n'ivyo twakwishije muri Yesu Kristo aragacibwa. Si jewe ijambo ry'Imana. Turakenera yuko aya majambo tuyakira, mbere tukanayakira naho baba ari abantu b'iwacu, tukababwira tuti murabi wacu mugabo by'ukuri burya murabi wanje igihe muraba Yesu Kristo, kuko twese twegukiye Yesu Kristo. Garutse kuri ijambo ry'Imana mu gisomwa ca kabiri cy'inkuru nziza, Yesu akatwereka ikintu gikomeye twari kuzirikana nk'akanya. Ijambo rihambaye rwose, aho Yesu bamuzanira ibibazo byo mu gihe ukubaka kwamye gufise ibibazo bigoye mu gihe cyabo ko ariko kose. Ariko ikibazo cy'amakigaruka ukwirukana umugabo arashobora kwirukana umugore. Uyu munsi mu bihugu bimwe bimwe ikibazo gishobora kuza ukundi, umugore arashobora kwirukana umugabo. Hari ahantu abagore barengeje abagabo babirukana. Hano muzaburayo abagore barata abagabo hanze, baramumva bahamagara bati wa mugore wama arantaye hanze nje namuguhaye. Hari komisiyo wampaye maje kumukurondera, baramuzanye ndabahezagira kuko mwanyemeje yuko muri mu Mana. Nkuko rero cyo hindukizagira riti mbere umugore nawe arashobora kwirukana umugabo igihe bagize icyo bapfa. Yesu avuze ati ngo ni umutego bari baje kumutega. Tugire Kristo ijambo muri zirikana gute ngo ni umutego bari baje gutega Yesu. Mugabo umutego batega Yesu bawumutega ku kibazo cy'uruhu. Bijya bibazo bibashikanaho mwumva ko mu kwirukanana simwebe biriko bihama Yesu muri mwebwe. Ibibazo bikose utange kwiyumvira iti no kwirukana umugore wanje cyane no kwirukana umugabo wanje, menya ko utanguye gutega umutego Yesu hagati yawe. Icyo mwabyumva uko be muzirikana ijambo ry'Imana neza, baba gusoma mwibuka bivuga yuko kubaka kwanyu ntibyagarukiye hano mu bibazo yuko kubaka kwabo ugarukira kujya kuntu bavuganya ari babiri, hanyuma bikaduga bikaja mu miryango muri dote, hanyuma bikaduga bikaja hagati yabo na leta ta civile, kamenga bikamukinga. Mugabo hejuru yabyo hari ibindi abo babiri bagira kumenya Imana. Ivyo kenshi tuca dupfuka tukagira tuti mugabo urashira ku ruhande icyo nakikoreye. Icyo tukunze kukibuka mbere bamwe niyo baje uko tubahezagira hariyo abantu tukabazana ubwo murumva ahantu mugira mudugara ibintu wego ngo niho ngo video ngizocitoka neza hapo icyo gushaka abantu ukabona baradutumira ngo bapatiri mwese muze mu bugeni bwacu kubera ikituze kugira ngo hatari izuba ishakira abapatiri benshi. Icyo mushaka hatari izo biri kwa patiri benshi na kujya kuri ordination mega biraryoshe kubona inyuma, ariko niko biri mu mitima. Patiri kuba yaje hajya nicyagiritse
hariho abantu nahezagiye musambuye nijye nzobitwarira imbere y'Imana ko nzogira nti mwarantesheje umwanya mwihende musambure nzobitwarira imbere y'Imana nijye nzobabera icagirije uko ugwiza abe benshi niko bazokubera icagirije bari mubizi muze mutinye guhezagiza ubugeni bwanyu mugabo murabuhezagiza mwumva muti turinjiye aho hakomeye ataraho kubatera ubwoba ahubwo hategerezwa kubaremesha mu kumva muti si ibyo tugiye gusa gukora nk'umurimo mwitumo twinjiye mu mugambi w'Imana. Imana niyo igiye kubihagarikira. Ibintu rero biza gupfira he? Biza gupfira mu ntango, kutibuka intango. Murabona Yesu baje kumubaza icyo kibazo kigoye gutorera inyishu ku buryo bw'uko mbona Musa cyangwa gutorera inyishu agaheberana bw'abagabo bakagira ati nta kundi hakomo kwicana uramurungika mugabo umwandikira ikete. Yesu ntiyashimye guca aja muri izo nyishu zifatira ku bugaba bw'abantu, kuko ubugaba bw'abantu ntibishobora gushika, ariko Imana iyo yubatse ikintu nticubake ubwa mbere ku bugaba bw'abantu, icubaka kugira ngo ikize abantu ubwo bugaba, agaca basubiza ngo mu ntango Imana ikirema ibihe. Igihe cyose inyoshamba amageragezwa atera urugo, nta yindi nyishu nziza iboneka atari igihe abantu bemeye kugaruka bakibutsa bati bifatiye byashingiye, kugira ngo bagarukane ku murongo icyagiye kirazimirira mu nzira. Ibyagiye birazimira, kandi abatari bato usanga batangura neza mugabo bikagenda birazimira mu nzira kubera akamenyero kabi, ibitero n'amageragezwa by'ubuzima. Kuba hari ibintu biriko bigerageza abantu batazi ko bagerageza, ko bije kugerageza urugo rwabo. Cyo mu ndaro igeze kuza avuga ati umugabo wanje agira aje mu makungu, hamwe ukabona umenga araryohewe ko agiye kuronka ubuzima bwiza, mugabo ntazi ko bishobora gucika kandi amageragezwa ku rugo rwe. None muriteguriye uko kuzobana muri kure na kure. Yishireza agarukarira agira ati ndamaze kuronka amakuru yuko hariya ngo yafatanye n'uwundi. Ati ntazi ingene ngaha jewe nihanganye, n'abirirwa baranyiruka inyuma. Niyo mpamvu utegerezwa kuguma wihanganye, kuko ubwa mbere ntiwabyubakiye kuri we, wabyubatse kuko wumvise ko ari igikorwa c'Imana. Wiga umuteraniye igikorwa c'Imana, ibisigaye umukama azokwereka ingene woza urabikurikirana mu gihe. Ivyo rero tuvyibuke, urugo ntirugarukira kuri eta civile. Hari akantu ngaha ijambo ry'Imana ryavuze ngo kiretse ngo umuntu ngo yakoze ibintu by'uguhurahura, sinzi kene babivuze mu Kirundi. Wisomye mu Gifaransa, igihe umuntu ari muri union illégitime, aho usanga umuntu yakwegeye mu nzu, nkaje kwegeye mu nzu Imana urivye, Imana hanjye ntabyize byo muri mwo n'ubusambanyi. Yesu yabivuze. Aho murashobora kuba agafata inzira undi agafata, kuko nta kintu cyanditse imbere y'Imana mwandikishije imbere y'Imana kuri ataribuka. Aho murashobora kuba nta gihari, ubwo abacazi ibindi bibazo abana mwabyanye ibice bigenda gute, ibibazo byinshi. N'abatumwa babyumvise bati Yesu bikaba ari uko rero ibyo umugabo ategerezwa ko amagira umugore wiwe, vomye yuko umuntu atarongora cyangwa arongora, yigumira n'agasengereto. Yesu aravuga ati none mureka kubaka kubera ibyo nibyo ababihawe n'abandi bafise undi muhamagaro. Hari igihe usanga bubatse iyo bigoranye bagira bati iyo mfuma nibera mu bikina nk'ababatiri, oya sibyo ahubwo urabingiye mu kubuwe ibyo nyine Imana yakwandikiye. Aho ushobora gusanga abapatiri nabo n'ababikira bariko baracambira gushaka kubaka, ukabona bari bagenda bagomba kubitera guta amakanzu n'amavare, guta amayeshazibre n'amawobe, birukira bukorongo cyangwa bamumagira amapesi ati duhe natwe nimuturekurire natwe. Si ibyo by'iwanyu. Yesu ati hariho ababyigize kuko ari umuhamagaro wabo, kandi kubera imvo z'ubwami bw'Imana, nta handi nyinshi ihari.
mu ntango vyari bimeze gute pati hamwe 16 ukwezi kw'indwi 2005 Matara mu ntango wiyumva nk'iki garuka reka kuzimirira mu nzira dusabe kugira ngo mu mihamagaro yacu yabihebeye Imana y'ababubatse ijya ntango iguma igaruka itugumye mu mageragezwa mu mahindagwa y'ibishobora gutera kandi twese bishobora kudushikira ntihagire uwigira jokone kuko uri umuntu nturi umumarayika abo vyashikiye tukamenya ingene tubaremeshesha n'ubundi iyi ntango yuko umukama hari ikintu giteramiye bashatse kigaruka ko barashobora kuronka amahoro n'ubuhigwe muri ubu buzima bagicamo. Amen.